Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka kugiranira amasezerano n'amakungu ku bijanye no gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere birafasha Burundi gushira mu ngiro imigambi yabwo mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu bikoroha guhanahana amakuru. Ayo masezerano akaba ari nayo yisungwa y'indege ziriko ziraca mu kirere c'u Burundi. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka w'2024 inama nshingamateka yarakoranye kugira yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa rijanye n'impinyanyuro z'amasezerano mpuzamakungu agenga gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere niwe yari yarungitswe na leta gusigura iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka. Yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa ijanye no guhinyanyura uduce tubiri tugenga urwego shingwa ntwaro rw'umuryango wo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere OAC. Ivyo bikaba vyavuye mu nama igira 39 y'uwo muryango yabereye i Montreal mu gihugu ca Canada, aho hemeranijwe ko hokongegwamwo ibindi bihugu mu rwego nshingwa ntwaro bikava ku 36 bikaja ku 40 kandi n'ibihugu vya Afrika bikagira ikibanza nayo mu mugwi ujejwe ivyo kwiyunguruza mu kirere Commission de Navigation Aérienne ibihugu bikava ku 19 bikaja ku 21. Rero integuro y'ibwirizwa tuzanye uno munsi ahanini ije guhinyanyura uduce tubiri tugenga urwego nshingwa ntwaro uwo muryango w'ibihugu bigize Organisation de l'Aviation Civile. Bwa mbere hariho agace ka mbere ariyo article 50 mu gace A aho mu nama igira 39 igurikiyemo ibihugu byose bigize uwo muryango wa Organisation de l'Aviation Civile Internationale yabereye i Montreal muri Canada hari mu mwaka wa 2016. Ibihugu byose vyemeranya yuko vyoba ngombwa bashoboye kongereza ibihugu n'abantu bagize ubwo rwego nshingwa ntwaro rwa Organisation de l'Aviation Civile. Ni naho rero baca bemeranya yuko article 50 alinéa A yuko igitigiri c'abagize ubwo rwego nshingwa ntwaro gucova ku gitigiri ca 36 kikaja ku gitigiri ca 40. Ndetse baranemeranya nuko baravye ibihugu bigize iyo conseil barabona ko byo bavyiza na Afrika ubwayo ishoboye guhabwa intebe kugira ngo ishobore gushikiriza ivyumviro muri iyo conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Iminyanyuro ya kabiri yemejwe ni ku gace kandi ka article igira 56 hanini iraba ivya Commission de Navigation Aérienne aho yari igizwe abantu 19 rero bikaba byasabwe yuko bokongerezwa kugira ngo babe abantu 21. Muca mumva rero yuko nkuko igihugu c'u Burundi kiza carateye umukono kuri ayo masezerano araba ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere Convention de l'Aviation Civile Internationale. Birasabwa rero yuko natwe twifatanya n'abandi muti nyeriteka nko muvuze ati akarusho igihugu c'u Burundi gikuramo mu kwemeza aya masezerano ko baraka nk'abarundi. Icambere nuko muri bivyo gutwara abantu n'ibintu ku byukuri nk'igihugu nubwo nkuko mubishikirije nyeniteka ati nta ndege tubona ziva ngaha z'igihugu c'u Burundi ziguruka zija mu bindi bihugu. Akarusho karahari kuko n'amasezerano ibihugu biba bihurirako ndetse bigaheza bikanadufasha mu gushobora gushira mu ngiro urutonde canke imigambi yose tuba turarangura mu vyerekeye ivyo gutwara abantu n'ibintu kuko turaheza tukisunga ayo masezerano aba yatewe ku gikumu n'ibihugu akaba yavyemeranije. Mu bibazo abashingamateka bagiye barabaza umushikiranganje haragarutse ikijanye no kubaka no gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe President Melchior Ndadaye
kugira ngo naco kije ku rugero rw'ibindi bibuga vy'indege mpuzamakungu. Bati mbega ya masezerano hagati y'u Burundi n'Ubushinwa yo gusubiramwo ico kibuga c'indege yobageze he? Ko muriko murategura ko twoja mu uwo mugwi, hoba hariko harakorwa iki kugira ngo cya kibuga c'indege cacu mpuzamakungu Melchior Ndadaye kije ku rugero rumwe n'ibindi bibuga vy'indege mpuzamakungu twaba tumaze kubona? Igeze kuvugwa ko hari amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa cyo gutanga imfashanyo yo gusubiramo neza ikibuga mpuzamakungu c'Ubujumbura kugira ngo nk'uko n'abandi babivuze kije ku rugero rw'ibindi bibuga mpuzamakungu mu bijanye n'ibikorwa vya misi yose ibibuga vy'indege bijejwe. Nagomba rero mbaze yuko uwo mugambi ko twawumvise wowe ukihari naho wowe ugeze kugira ngo kumbura ico kibuga gishobore gukorwa. Umushikiranganje ati umugambi waratanguye, abahinga bari ku kivi mu gusanura aho indege zururukira hamwe bita piste, hazoca hasanurwa na tour de contrôle no kwagura aho ingenzi zishikira. Aha icuma mwishura nuko nivyo mu migambi no mu mbona kazoza dufise kuvyerekeye gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere, turitunganya mu by'amategeko ni kimwe, twitunganya ko kigira kabiri nuko twitunganya no mu migambi y'inyubako. Ku by'ukuri nivyo nturashika ku rugero twifuza mu vyerekeye inyubako ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, ariko novuga ko hariho akarusho n'ibiriko birakoreka. Aha notanga nk'akarorero, murazi yuko hariho amasezerano dufitaniye n'igihugu Bushinwa yo gusanura inyubako zimwe zimwe ziri ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, ahantu uvuga nk'inzira imwe dufise ariyo piste. Ibyo bikorwa bikaba byaranatanguye ndetse abahinga bakaba baza bari mu kukivi kugira ngo bashobore gutangura gusanura iyo piste ije ku rundi rugezo nk'ibarabara rishobora gucako indege. Ikindi novuga nuko muri uwo mugambi nyene nuko hazosanurwa na tour de contrôle, ari naho hari umutima ndetse novuga n'ubuhinga n'ivyuma bidasanzwe mu vyerekeye gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Ivyo rero bikazoheza iyo tour de contrôle izoheza isanurwe ndetse habwe n'ibindi bikoresho biri ku rundi rugezo mu ntumbero yo gushobora guteza imbere ubuhinga mu gihugu cacu Burundi mu vyerekeye ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Novuga kandi ku by'ukuri co novuga tutarashikako ni gushobora kwagura aho ingenzi zishikira, aho ico novuga ayoga. Ivyo navyo biri mu nteguro kuko umugambi turiko turakorana n'igihugu c'Ubushinwa wari n'imfashanyo. Novuga ko igice kigira kabiri kizoba aho tuzora ingene dushobora kwagura irya nyubako yakira abantu binjiye canke basohotse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ikibazo kijanye n'umugambi wo kubaka ibibuga vy'indege vyo hagati mu gihugu nk'ibugendana mu Kirundo na Rutana nacone caragarutse. Bati hamwe vyo kubakwa vyofasha gutunganya akazi kandi mu mwanya muto. Kera hariho indege ya Bujumbura ikaja mu Kirundo ikagenda Gitega, n'ubu hari umugambi wigeze kuvugwa yuko hosubirwamo vya bibuga bito bito byo mu Kirundo, Igihofi, umwengo n'imakama mwagisizemwo, kuko twasha tubaze aho bigeze navyo, kuko vyofasha cyane mu gutunganya akazi. Uvuye Bujumbura ukagera n'indege gushika mu buseruko ni minota 30 umuntu yokora, hanyuma akagaruka bimutwaye mwanya muto. Ikibazo nari mfise mugabo naciye numva bagica ku masonga Honorable Martin kijanye no gusanura ibigwa vy'indege. Twumvise hari za Kirundo, harabaye n'ikibuga c'Igitega niyo za Susumo, ariko kandi mu gihugu hagati haravuzwe cyane umugambi wo kubaka ikibuga mpuzamakungu ibugendana mu ntara ya Gitega. Uyu mugambi wagumye mu majwi
urafise ico ubujije ku iterambere ry'abenegihugu muri kariya karere, kubera ko abantu batinya kuhakora ibikorwa bikomeye, ko baca bababwira ngo ikibuga c'indege nicaza ngo ntaco uzobaza. Twagomba rero tubaze vy'ukuri uyu mugambi aho woba ugeze. Mu ntara ya Kirundo mu mezi 3 aheze haraje abahinga gusuzuma kiya kibuga co mu Runyonza, baravuga yuko vuba cyane ibikorwa bigiye gutangura kugisanura. Mbega ibikorwa byo gutangura kugisanura bizotangura ryari? Mubwira iki abanyakirundo biteze ivyo bikorwa? Aha inyishu yabaye yuko uwo mugambi uhari kuva kera, ariko uburyo butaraboneka, ari naco gituma leta irikishira imbere gukorana n'abanyamitahe bimwe bita partenariat public privé. Cerekeye integuro y'ikibuga c'indege c'Ibugendana, ivyigwa vyarakozwe, naho nyene ivyigwa bimaze gukorwa haratangwa ama option novuga abiri. Ya mbere yari uko ubwo buryo leta y'u Burundera mu basanzwe bafashanya n'igihugu c'u Burundi mu iterambere, ariko barabona yuko kubyukuri kubaka ikibuga c'indege bisaba uburyo bwinshi. Muri ivyo vyigwa rero vyakoze ikibuga c'indege c'Ibugendana, naho nyene option bakoze ni yuko hisunzwe ivyo vyigwa hoba na partenariat public privé n'abasanzwe bafashanya n'igihugu c'u Burundi kugira ngo dushobore gutangura kucubaka. Turafise imbona kazoza na schéma directeur twisunga, ariko kugira ngo tubishike ko byose birasaba yuko tumobiliza uburyo bukwiye, na cyane cyane kuri ivyo bibuga by'indege bisanzwe bifise ivyigwa vy'ibanze, ndetse n'ivyo bindi bibuga byose bito bito biri muri iyo migambi navyo nyene n'ibisaba uburyo. Ariko turategekanya dans ce schéma directeur de l'aviation civile mu Burundi aho ibibuga by'indege bizoja, ko abari mbona kazoza ishobora itagira mu ngiro rimwe, ariko iciza nuko ivyo bibanza biba bihari kugira ngo tubibikire n'uwo mugambi mu gihe uburyo bwoshobora kuboneka. Abashinga amateka baragarutse kandi bati Uburundi ntibufise indege yabwo. Bati mbe mushikiranganje leta yoba irakora iki kugira Uburundi nabwo bugira indege yabwo? Bati mbe imwe Paris mu gihugu ca Espagne yo bimeze gute? Twashaka tubaze rero mu twigo two turakogwa aho mugambi yuko ishiramwe ry'u Burundi rigira indege ziguruka aho bugeze ko turazi yuko mariko murabikora. Mu karere Burundi buherereyemo twenyene tutagira indege yuguruza abantu. Aha tuvuga donc tuvuga ngo Kenya Airways n'izindi ntiturabona indege y'u Burundi, kandi mu by'ukuri birababaje cyane. Nagira ndababaze mu planification yiwanyu, mbega aho bari integuro yo kugura indege ku buryo natwe dushobora kugira ikompanyi yacu izwi. Kuri ico nyene nagira mbaze, hariho indege isanzwe iri mu gihugu ca Espagne, isanzwe ariyo iri kirakorerwa ku mwaka hari amafaranga agenewe iyo ndege. Mbega gushika uyu munsi vyo ndege bimeze gute? Ntirakira? Nivyo ntawo bideha, ariko twarazihoranye kandi turizera yuko turavye ibikorwa biriko birakorwa n'uwo mugwi w'abahinga, turizera yuko Burundi Airlines izoshika kwihangiro yahawe na leta yo gushobora kuronka partenaire stratégique bafatanya urugendo muri uwo mugambi wo gushobora kuronka indege zishobora gutwara abantu n'ibintu mu bindi bihugu zitirirwa la compagnie aérienne nationale Burundi Airlines. Aho indege iri mu gihugu ca Espagne, ndetse ikaba iriyo, ari naco gituma mubona ko hari integekanyo y'amafaranga buri mwaka ategekanywa kugira ngo dushobore kuriha ivyangombwa, na cane parking aho iyo ndege ihagaze, mu
kurindira ko ibikorwa nyezina byo kuyisanura no gushobora kuyikora kugira ngo ishobore gusubizwa hano mu gihugu cyacu Burundi bishobore kuranguka. Kuri ico cyo kuzana indege nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ati icoroshe nuko hoba gukorana hagati ya leta n'abanyamitahe kuko kugura indege si coroshe. Kugura indege ni ibintu bigoye, ni ibintu bigoye kandi ibintu bikomeye kandi ibintu bizimvye. Hako ugura indege wopfuma ukora ivyo bita leasing muri ya partenariat mucyanganje yavuze partenariat public privé, ico gihe biroroha. Bahejeje kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi wamaho ujejwe indero ugwaruka imico kama no gutumatumana k'amakuru wari wagize kubwibanze. Abashinga amateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Mwumvise yuko integuro y'ibwirizwa tuyemeje 100%. Ingingo y'138 y'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi iravuga ingene abagize urwego nshikiranganje barahira icese mu gihe cyo gutangura kurangura amabanga bashinzwe. Ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 10 Kigarama uyu mwaka w'2024 niho haba ibirori vyo kurahira icese ku mushikiranganje mushasha w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi y'igihugu Nestor Ntahontuye. Mu ndahiro yiwe yarahiye imbere y'Imana mugira vyose umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ikongera ikakirwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Yarahiye agira ati imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Honorable Nestor Ntahontuye umushikiranganje w'ikigega ca leta ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abandi bubahwa batandukanye muri leta, mu nzego z'ubutungane, umutekano no kwivuna abansi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi n'abandi.
kuko Imana mu Burundi twayihaye ikibanza ca mbere ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mw'ishengero Israel Church aho bari baramutse basozera igikorane c'imisi 44 yo kwisonzesha basengera igihugu indongozi z'igihugu hamwe n'imigambi y'iterambere y'igihugu. Afatiye ku gisabisho dawe wa twese uri mwijuru aho tuvuga ngo izina ryawe nirinahazwe, nyaniteka yaciye yibaza ikibazo ati bega ubwo vyoshoboka ko umuntu aninahaza Imana nk'uko bikwiye? Kubwiwe ngo umwana w'umuntu ntivyokunda ko aninahaza Imana nk'uko bibereye mu gihe akiri mu mubiri, ngo ahubwo ikibereye ni ugutegura iherezo ryiza ryo mu gihe atazoba akiri mu mubiri. Acahamagarira abakristo bose gutegura urugendo rwabo kugira bazoshobore kuninahaza neza Imana barasezeye isi. Mu gisabisho ca data wa twese uri mwijuru maze iminsi ndacyumvira ko cyane icyagiye kunzamwo muri no minsi ni ikintu kijanye ngo dawe wa twese uri mwijuru izina ryawe nirinahazwe. Urya iryo jambo turumva icyo ari cyo, iryo ryungane twoba twumva icyo ari cyo. Mbega twebwe ko turi abana b'abantu, iyo tuvuze abana b'abantu turimo umubiri ariyo nzu y'umutima wacu y'ubugingo bwacu, aho buriya wewe uri umwana w'umuntu urashobora kuninahaza izina ry'Imana. Ugiye kuraba icyo Imana yaje kutubwira ati dawe wa twese uri mwijuru, dawe wa twese uri mwijuru si umuntu, ni esprit. Ariko rero wowe ukavuga uti izina ryawe nirinahazwe, aho kijya gisabisho irya ntango kijya gisabisho wewe uri umwana w'umuntu urumva ushobora kuyishitsa canke n'ivyifuzo iri kuvangwa ninahazwe si umuntu. Mugabo wewe uri umuntu, none uri umuntu woshobora kugira ububasha bwo kuninahaza ikintu atari umuntu? None ico kibazo cyo kuninahaza umuntu atari umuntu wewe wogishobora gute nawe utari umwuka? Imana ashaka kutubwira iki? Atehe reka ndabereke inzira, jewe icyo nshaka reka ndabereke inzira muzocamwo, mugabo kuninahaza kiretse mutakiri muri uno mubiri. Inyishu jewe niha nuko utazoba ukiri muri uno mubiri, uzoba warahindutse nawe umwuka, warahindutse. Guhinduka umwuka ni za pepu Imana yasuhira mu muntu imaze kumubumba kugira ngo abeho. Uri umwana w'umuntu ntushobora kuninahaza kugira ngo ushitse aho Imana ishaka, kugira ngo noneho wewe nk'umwana w'umuntu icyo Imana itubwira iti wewe tegura iherezo ryawe ryiza. Yaboneyeho no kumenyesha abakristo ba Israel Church ko naho harabagerageje kugwanya ya nama y'abanyamitahe mvamakungu iheruka kubera mu Burundi, abo banyamitahe bashoboye kuza ari benshi kandi barakigwa neza. Rero ngo ivyo abarundi bamwe bibaza ko bidashoboka, Imana yarabibashoboje kandi abashitsi bagiye bashima cyane isuku babonye mu Burundi, ingene bakiriwe hamwe n'umutekano uharangwa. Rero mwebwe mwari mumaze iminsi 40 mu masengesho, ndababwire ko ivyo mwasengeye ko vyashitse.
kuko imana ni imana yumva kandi yishura. Ibi bintu biri kuba mu Burundi hariho benshi babigwanije, ariko ya mana dusenga, ya mana musenga, ya minsi 40 mumazemwo mufukanye imbere y'Imana, Imana yavuga ati jewe sintsindwa, ati migisha umugenda wubarukiye mwebwe abarundi. Isinzi ry'abashitsi baraje ari benshi cyane. yarangije abasaba kutihebura, kwama bizera Imana no gutegura iherezo ryiza mu kugororokera Imana. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.